shishiro, ngiri shishiro, ngiri shishiro, nuri nyuma, ngiri shishiro. Agenda ugere hariya we. Mugume mutwibuka arukuru koko mu mpuzi akora oya tugenda kubiyongera imigisha mugume muheza tubaye turashimye muragize neza Imana ibahezagire mutse mwamana umutima mwiza w'urukundo wo gufasha rero imvura kiratangurira kiragwiragwa abana ngani bari ngaho bamwe baraka indaro abandi bakatukararana nyene mu ngudu gitoke burya rero nukuri jewe sinokuba ndavuga menshi ndakengurukiye kubona mu nkubitiyeko emwe ndenda fukamye ndakomya amashi tugira amahoro ishira hamwe umukenyezi w'intwari mu ntara yacu ya Ngozi twihaye ihangiro ryo gufashanya na cane cane iyo habonetse abantu bafise ibibazo bitandukanye kuko habonetse imiryango itatu iri muri komine ya Tangara hamwe n'ivyo twari dufise n'igikorwa cyo kuza kugurura ishirahamwe umukenyezi w'intwari muri komine Tangara kubera dusanzwe tutabikora vyonyene dusanzwe tubifatanya n'igikorwa cyo kuraba abantu baba bafise ibibazo twaciye dukubita hirya no hino turarondera ibyo mfasha iyo miryango itatu bahishije inzu n'umuryango igizwe n'umuntu agendana ubumuga n'uwundi muryango ugizwe n'umupfakazi afise abana bimugora kumbure gukorera ivyategerezwa kubakorera nk'umuvyeyi babazaniye imfashanyo igizwe n'ibintu bitandukanye ibifungurwa umuceri ibiharage ubufu bw'isembe n'ubufu bw'imyumbati hamwe n'ibivomesho byo kuvoma amazi amasabune ubureta ibyo twashoboye kuronka hamwe n'amabati yo gufashisha uwo muntu yahishije inzu makomine rero 9 agize intara ya Ngozi tumaze kugurura amakomine 2 uyu munsi arakwa amakomine 2 mu minsi heze twaragiye kugurura irindi shira hamwe umukenyezi w'intwari muri komine nziza ya Kiremba
uyu munsi rero turi ngaha muri komine ya Tangara, naho nyene twaje kuhakora igikorwa nk'ico twakoreye Ikiremba. Tangara igira kabiri mu makomine agize intara yacu nziza ya Ngozi. Hamagarira abadusangiye ibikorwa ko twokwitera intege tukitaba kamo tutivuye inyuma, kugira ngo turabe ko Femme Intwari mu ntara nziza ya Ngozi hogera muko kwa kabiri twahejeje kuyugurura mu makomine yose.